kaze mu gihe c'impemburo. Bakunzi twama dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro igihe c'impemburo, ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira kuri uyu munsi riri mu gitabo ca Rusi, turagisoma cose, nta siguro nza kugira, kuko ijambo ry'Imana ngo hahiriwe abasoma, hahiriwe n'abumviriza amajambo yo muri iki gitabo. Hari n'andi avuga ngo amajambo y'ubuhanuzi yo muri iki gitabo. Nkundira ndagusomere kugira ngo ndagukumbuze iyi nkuru, ureke mpwemu yera kuyagishe, hanyuma wibonere ibitangaza vy'Imana mu bugingo bwawe, nawe witege ko n'ivy'Imana ikora nk'ivyakoreye uyu munyamahangakazi akahinduka umwe mu ruvyaro rwa Kristo. Igitabo ca Rusi muri Bibiliya y'Ikirundi ni urupapuro 306 mw'isezerano rya kera. Kubandanya ni igitabo gifise ibice 4, turagisoma cose. Murakoze kudutega yombi. Mu misi y'abacamanza ikigoyi cateye mu gihugu, nuko umugabo w'i Betelehemu h'i Buyuda asukira mu gihugu c'i Mowabu, bona umugore wiwe n'abahungu biwe bombi. Uwo mugabo yitwa Elimeleki, umugore wiwe yitwa Naomi, abahungu biwe bombi, umwe yitwa Mahaloni, uwundi yitwa Kiliyoni. Bari abanyefurata b'i Betelehemu h'i Buyuda, bashika mu gihugu c'i Mowabu babayo. Elimeleki umugabo wa Naomi arapfa, asigana n'abahungu biwe bombi. Babira abanyamowabukazi, umwe yitwa Orupa, uwundi yitwa Rusi. Bamarayo imyaka nk'10. Maze Mahaloni na Kiliyoni bombi barapfa, uwo mugore abura abana be bombi n'umugabo wiwe. Bukeye avana hasi n'abakazana biwe kugira ngo ave mu gihugu c'i Mowabu asubire iwabo, kuko yari yumvise ari mu gihugu c'i Mowabu yuko Uhoraho yagendeye abantu biwe akabaha ivyo kurya. Ava aho hantu yarari, bona abakazana biwe bombi bajana inzira isubira mu gihugu c'i Buyuda. Naomi abwira abakazana biwe bombi ati, nimugende musubire mu mazu ya ba nyoko, Uhoraho abagire neza nk'uko mwagiriye neza abahisi bo nanje. Uhoraho abahe mwembi gusubira kubaka ingo, mugire abagabo. Arabagumbira, baraturikisha, bararira, baramwisha toya, ariko turasubira nawe mu ihanga ryanyu. Naomi arabishura ati, bakobwa banje nimwisubirire inyuma, niki gitumye mugomba kujana nanje? Hari abandi bana ngifise mu nda ngo baze baba abagabo banyu. Nimwisubirire inyuma bakobwa banje, mwigire, kuko ndenze gucurwa. Iyo mba mvuzeho nindi n'ivyizigiro, ndeke naho noronka umugabira ijoro nyene nkazovyara abahungu. Mbega ivyo vyotuma mubarindira gushitsa aho bazokurira? Ivyo vyotuma mureka kurondera abagabo? Vyoye kuba bityo bakobwa banje, kuko muntera akagongo, kuko ukuboko k'Uhoraho kwaramvuriye kungwanya. Barongera baraturikisha, bararira. Orupa agumbira inabukwe, ariko Rusi we amugumako akaramata. Naomi aravuga ati, raba mugenza wasubiye mubi wabo no ku Mana yabo, nawe subirayo ukurikire mugenza wawe. Rusi aramwisha ati, reka kunyinginga kuguheba no gusubira inyuma ngo noye kugukurikira, kuko aho uzoja ariho nzoja, kandi aho uzorara ariho nzorara. Ihanga ryanyu niryo rizoba ihanga ryacu, Imana yawe nizoba Imana yanje. Aho uzogwa niho nzogwa, bahampambe. Uhoraho arakabimpanira, kandi birushirije, ninagira ikizontandukanya nawe atari urupfu. Naomi abonye yuko amaramaje kujana nawe, acarahora. Nuko bombi barajana kurinda bashika i Betelehemu. Nuko rero bashitse i Betelehemu, aho mu gisagara bose barashwa baduka. Abagore barabazanya bati, mbega uyo yoba Naomi? Arabisha ati, ntimube mukinyita Naomi. Naomi risobanurwa ngo igikundiro, ariko munyite Mara. Mara risobanurwa ngo umururazi, kuko rugira vyose ivyo yangiriye vyambereye umururazi. Navuye ino ninahaye, Uhoraho angarukanye iwacu ndi mbokoboko. Munyitiriki Naomi,
uhoraho ko munyitiriki Nawomi, uhoraho ko yantuntuje kandi rugira byose akaba yanteye ibyago. Uko niko Nawomi yagarukanye na Rusi umunyamowabukazi, umukazana wiwe, bavuye mu gihugu c'Imowabu bashika i Betelehemu mu itangura ry'igenya rya Sayiri. Rusi igice ca 2. Kandi Nawomi yari afise mwene wabo umugabo wiwe, umuntu akomeye umutunzi wo mu muryango wa Elimeleki yitwa Bowazi. Rusi wa munyamowabukazi abarira Nawomi ati, ndekura ngende mu bibuba mpumbe uduhumbwa nkurikire uwongirira ubuntu. Aramwisha ati, genda mukobwa wanje. Aragenda ahumba mu kibuba akurikiye abagenyi, kandi umurima yarengutseko wari wo mw'itongo rya Bowazi, uwo wo mu muryango wa Elimeleki. Bowazi araza avuye i Betelehemu abwira abagenyi ati, uhoraho abane nawe. Nabo baramwishyura bati, uhoraho aguhe umugisha. Maze Bowazi abaza umuntu wiwe agenyesha ati, uyu mukobwa ni uwande? Ugenyesha aramwishyura ati, ni wa munyamowabukazi yagarukanye na Nawomi avuye mu gihugu c'Imowabu, kandi yansabye ati, ndakwinginze nyemerera guhumba nkurikire abagenyi hagati y'imikama. Nuko araza, kandi yahereye mu gatondo gushitsa n'ubu, atari akanya gatoya yaruhutse. Maze Bowazi abwira Rusi ati, urumva mukobwa wanje, ntuzugire uwundi murima uzohumbamo, kandi ntuve hano, ariko ugume hano hafi y'abigeme biwanje. Shira amaso ku murima bagenya ubakurikire, mbega abahungu simbihanikirije ko batazogukoma? Kandi iyo ugize inyota wamugenda ku mibindi unwe kuyo abahungu bavomye. Yicisha bugufi, arunama ashika hasi, aramubaza ati, niki gitumye ungirira ubuntu ukambabara kandi ndi umunyamahanga? Bowazi aramwishyura ati, banyiganiye neza ibyo wakoreye nyoko bukwe byose, uhereye aho umugabo wawe yapfiriye, kandi ko wasize so na nyoko n'igihugu wavukiyemo ukaza mu ihanga utaruzi. Nagomba ndabarire ibyo bita guhumba mu mirima. Mu mategeko ya Isirayeli, amabwirizwa uhoraho yatanze kuri Mose nuko kizira gusoroma byose. Mu gusoroma wategezwa kugira utwo wirengagije, ukisamaza, ukagira utwo usize mu murima kubw'abakene baza gutoragura. Ibyo bita guhumba mu murima mu gihe cyo gusoroma. Imana ishimwe. Kadusubire ku murongo wa 12. Uhoraho akwishura ibyo wakoze, uhabwa impera ishitse n'uhoraho Imana y'Abisirayeli wahungiye munsi y'amababa yayo. Aramwishyura ati, ningirirwa akagongwa imbere yawe mugenzi, kuko umaze umubabaro ukabarira inshoreke yawe neza, naho ntahwanye n'umwe wo mu nshoreke zawe. Igihe cyo kurya kigeze, Bowazi aramubwira ati, ngwino urye agatsima ukoze intore yawe mu nkarisha ya vino. Yicana n'abagenyi, bamuhereza impeke zikaranze, arazirya, arahaga, arasigaza. Avuye hasi guhumba, Bowazi abarira imikangara yiwe ati, nahumbe no hagati y'imikama, ntimumukabukire, ntimumukarire, kandi musokore zimwe mu mikama, muzisige azihumbe, ntimumuhambarire. Nuko ahumba muri ico kibuba ashitsa nikera, gushika ku mugoroba. Akubita izo yahumvye, izo sayiri zishika ingero yitwa efa. Arazikorera aja mu gisagara. Inabukwe abona izo yahumvye, Rusi amugobororera utwo yashigaje amaze guhaga, aratumuha. Inabukwe aramubaza ati, wahumvye kwande uyu munsi? Wakoze hehe? Wakubabaye aragahezagirwa. Asobanura inabukwe nye n'umurima yakozemo uwo ari we. Aramubwira ati, nye n'umurima nakozemo uyu munsi yitwa Bowazi. Nawomi abwira umukazana wiwe ati, uhoraho atasizeho kugira neza abakiriho n'abapfuye, arakamuhezagira. Nawomi arongera aramubwira ati, uwo mugabo no mu muryango. Nawomi
arongera aramubwira ati uwo mugabo ni uwo mu muryango wacu wo hafi, ni umwe wo mu bacunguzi bacu. Iryo jambo abacunguzi ni uko mu Bwisirayeli iyo warongora umugore wawumuguze nk'ikintu yaba ari rwawe. Rero igihe umugabo apfuye uwundi yaca gucungura bamwita umucunguzi, nk'uko bacungura itongo, bacungura cyane cyane ko ari ugucungura itongo ry'uwo muhisi, bagatwarana n'umugore n'abana n'ibyo atunze. Umurongo wa 21, Rusi wa munyamowabukazi aramubarira ati mbere yambwiye ati wame ugumana n'abahungu b'iwanje gushitsa aho bazohereza kugenya iwanje hose. Nawe mwabarira Rusi mukazana we ati mukobwa wanje ni vyiza kujana n'abigeme bamukorera boye kugusanga mu murima w'uwundi. Nuko aguma hafi y'abigeme bakorera Bowazi, agahumba akagezaho bahereje kugenya sayiri bo n'ingano abana na inabukwe. Igice ca 3. Naomi inabukwe aramubaza ati mukobwa wanje sinokurangira urugo kugira ngo umererwe neza? None ntihariho Bowazi wo mu muryango wacu, umwe w'abana n'abigeme biwe? Umve, iri joro aragosorera sayiri kuri ya mbuga. Nuko wiyuhagire, wisige, wambare imyambaro yawe, umanuke uje ku mbuga, ariko ntumwiyereke atararangiza kurya no kunywa. Nuko rero niyaryama witegereza aho aja kuryama, nawe ujeyo worosora ibirenge vyiwe uryame, nawe arakubwira ico uja gukora. Aramwishura ati ico umbwiye cose ndagikora. Aramanuka aja ku mbuga abikora vyose nk'uko inabukwe amubariye. Bowazi amaze kurya no kunywa ahimvye mu mutima wiwe aja kuryama iruhande y'ikirundo c'umuhure. Nawe aza asoboka yorosora ibirenge vyiwe araryama. Maze mu gicugu uwo mugabo arikanga, arihindukiza, asanga hari umugore aryamye hepfo y'ibirenge vyiwe. Aramubaza turinde. Aramwisha ati ndi nshoreke yawe Rusi, worose umuja wawe umwambaro wawe kuko uri umucunguzi wacu. Aramwisha ati uragahezagirwa n'uhoraho mukobwa wanje, ineza werekanye none iruta iyo werekanye ubwa mbere, kuko utarondeye imisore ari aboro canke abatunzi. None rero mukobwa wanje ntaco utinya, ndakugirira ivyo uvuze vyose, kuko abashingantahe bose b'iwacu bazi yuko uri umugore aroranye. Nukuri koko ndi umucunguzi wanyu, ariko hariho uwundi andusha kuba umucunguzi wo hafi. Raharahanira ijoro, kandi mu gitondo niyakugirira ivy'umucunguzi bizoba vyiza, azabikugirire. Ariko niyanka kubikugirira, ndahirwa uhoraho kuhora yuko ubwanje nzokugirira ivy'umucunguzi, ryama buce. Aryama hepfo y'ibirenge vyiwe, agenza mu rubungubungu, avyuka hataragera igihe umuntu yokwihisha umundi, kuko yagira ngo vyoye kumenyekana kuko uyo mugore yaje ku mbuga. Aramubwira ati zana umutamana wawe uwutege. Amugerera ingero 6 za sayiri, arazimukorera aja mu gisagara. Ashitse kwa inabukwe aramubaza ati niwega mukobwa wanje, nawe mwiganira vyose ivyo wa mugabo yamugiriye? Ati izi ngero za sayiri ko ari 6 niwe yazimpaye, kuko yambwiye ati ntiwosubira kwa nyoko bukwe ataco ufise. Naomi aramubarira ati yicarire mukobwa wanje, ushitse aho uri bumenyere amaherezo yavyo, kuko uyu mugabo ataja kuruhuka gushitsa ariho aho abirangiriza uyu munsi. Mwihangane gatonyi, hasigaye igice kimwe n'igice ca 4 tukaba turasozeye inkuru. Uhoraho aguhezagire mwene data. Icatumye Bowazi amuhezagira ati kutagiye kurondera iyindi misore canke abandi bagabo, nuko atijanye hanze, yubahirije ko ategerezwa kumva ko ari umugore wo muri uwo muryango. Yari yubahirije anka kuja hanze, yerekana ko ari umugore w'iteka.
Imana iguhe kwihangana nawe. Reka dusome Rusi igice ca 4. Nuko Bowazi araduga aja ku irembo ry'igisagara yicarayo, maze wa mucunguzi Bowazi yavuze arahaca, aramuhamagara ati yewe naka, ngo wicare hano. Aragenda aricara, azana abantu 10 bo mu bashinga ntabi b'ico gisagara, arabwira ati nimwicare hano. Baricara. Abwira wa mucunguzi ati Nawomi umwe yagaruka avuye mu gihugu c'Imowabu, agomba kugura itongo ryari rya mwene wacu Elimeleki. Nagomvye kubikumenyesha no kukubwira kurigurira imbere y'aba bicaye hano n'imbere y'abashinga ntahe b'iwacu. Niwagomba kuritora uritore, nutabigomba mbarira mbimenye, kuko atawundi yoritora atari wewe canke jewe ngo kurikiye. Aramwishura ati ndaritora. Maze Bowazi aramubara ati niwagura iryo tongo na Nawomi, ukwiye kurigurana na Rusi umunyamowabukazi, umugore w'umuhisi, ngo uhonore umuhisi. Uvuga ngo uzigame izina ry'umuhisi, ibyo bita guhonora, ribe ishamvu y'izina ryiwe. Wa mucunguzi aramwishura ati ubwanje sinshobora kuritora, ngo iyanje shamvu ndayidabanganya. Subira mu gishingo canje co kuritora, kuko jewe ntashobora kuritora. Kera uyu niwe wari umugenzo w'Abisirayeli wo gucungura no kunyuranya, kugira ngo vyose bishingwe. Umuntu yakura inkweto yiwe akayiha uwundi. Uko niko Abisirayeli batanga icabona ca bene ivyo. Nuko wa mucunguzi abarira Bowazi ati muryigurire, maze akura inkweto yiwe. Bowazi abarira abashingantahe n'abantu bose ati mbatanze ko ivyabona uyu munsi, yuko nguze ivyari ibya Elimeleki vyose n'ivyari vya Kiriyoni na Mahaloni, mbiguze na Nawomi. Kandi na Rusi umunyamowabukazi yari muka Mahaloni, ndamuguze ngo abe umugore wanje, ngo mponore umuhisi, ishamvu ntive ku izina ryiwe, izina ry'umuhisi ryoye kuzimangana muri bene wabo no ku marembo y'igisagara cawe. Batanze ko ivyabona uyu munsi. Nuko abantu bose bari ku irembo n'abashingantahe baramwishura bati turi ivyabona vy'ivyo. Uwo mugore aje mu nzu yawe, Uhoraho amuhwanye na Rakeli na Leya, ari bo bombi bashinze inzu ya Isirayeli. Nawe uragasagamba muri Efurata, ube rurangiranwa i Betelehemu, kandi inzu yawe nihwane n'iya Peresi uwo Tamari yavyariye Yuda, bizanwe n'uruvyaro Uhoraho azoguha kuri ico gitamba. Nuko Bowazi yabira Rusi aba umugore wiwe, abana nawe. Uhoraho amuha gusama inda, avyara umuhungu. Abagore babwira Nawomi bati Uhoraho ashemezwe, atakuretse uyu munsi ngo ube utagira umucunguzi, izina ryiwe ribe rurangiranwa mu Bisirayeli. Kandi azosubiza intege mu bugingo bwawe, kandi azogutunga ugeze mu zabukuru, kuko umukazana wawe agukunda, akakurutira abahungu ndwi wovyaye, ari we amuvyaye. Nawomi ajana uwo mwana amushira mu gikiriza, aba umurezi wiwe. Abagore b'ababanyi biwe bamwita izina bati Nawomi avyariwe umuhungu, bamwita Obedi, niwe se wa Isayi, se wa Dawidi. Uru nirwo ruvyaro rwa Peresi. Peresi yavyaye Hesironi, Hesironi yavyaye Ramu, Ramu yavyaye Aminadabu yavyaye Nahashoni yavyaye Salumoni yavyaye Bowazi yavyaye Obedi yavyaye Isayi yavyaye Dawidi. Imana ishimirwe ijambo ryayo duheje gusoma. Mwakoze kwihangana no kudutega yombi. Nta siguro nyinshi ntanga, ico ngomba kuvuga nuko muri iki gihe navuga ngo turikundanira, igikuru n'urukundo, twikora ivyo tugomba. Ariko Bowazi naho yari umutunzi, yarubashe abijana kw'irembo. Kw'irembo niho abakuru bicara, kuko ivyinjira n'ibisohoka niho
babimenyera upfuye yasohoka irembo, umushitsi yinjiye babimenyera ku irembo, ibidandazwa byinjiye babimenyera ku irembo. Ku irembo niho hari ikibanza c'ububasha c'ubutware, ico bita autorite. Nico gituma Yesu yavuze ngo nzokubaka ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorinyiganyiza. Iyo uvuze amarembo uba uvuze ububasha. Imana ishimwe cyane. Iki nico gituma Nehemiya yavuze ngo amarembo y'iwacu yaraturiwe, yumva ko batakaje ubutware ububasha. Nico cyatumye rero Bowazi aza ahamagara abakuru, abashingantahe bicara ku irembo, abantu babirorereye, abikora ku mugaragaro, ntiyabikora yari gushobora kuvuga ngo igumire ngahira ijoro, kuko yubaha Imana. Bowazi mukundwa, Imana ahaye gutera imbere ugatunga amafaranga, ntagutere kwishima no gukora ivyo wigombeye. Ukorere mu muco, wubahiriza abandi, witera iteka, utera iteka umuryango, utera iteka ishengero, utera iteka igihugu, utera iteka abawe n'ivyawe. Imana iguhezagire, nayo iguhe faveur, iguhe kugirirwa neza n'ubutoni nk'uko Rusi yisanze yakorokeye mu murima wa Bowazi. Imana irongora intambwe zawe, nawe wisange mu mugisha, wisange mu bihe byiza, uramirize ntutukwizera, urabe Imana ya ba Nawomi, Imana ya Isirayeli, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana se umwami wacu Yesu Kristo ikugire neza. Urakoze kudutega yombi, uragahezagirwa wewe n'abawe. Ibihe byiza.